mugihe mukombozi amaze imisi ariko aramamaza isabuni rya Bio Power. Navuga yuko ari teka ridasanzwe ku mukozi wa Isaac TV Delicia. Kawanga muramuzi mwese muramumenyereye of course. Ku munsi weje rero niho bariko barashira ku mugaragaro isabuni yabo, niho bariko barashira ku mugaragaro amaduka yabo kugira ubone neza aho amasabuni ya Bio Power cyangwa se Bio Power vanenge no bisoma wewe aho adandarizwa. So aho uciye hose mu gisagara cya Bujumbura urabona neza yuko Delicia Kabanga umukozi wa Isaac TV yamanitswe mu gisagara cyose cya Bujumbura. So iyi navuga ko ari Dili nziza cyane, ni ntambwe nziza cyane, eka niteka ridasanzwe nk'umukozi wa Isaac TV kubona yaronse ino Dili, of course ino Dili yo kwamamaza cyangwa se kuba nk'umu brand ambassador mu gisata cy'amatangazo, nko gukoreshwa isanamu yiwe, ifoto yiwe ku bidandazwa bya Bio Power. Inovuga yuko ari iteka ridasanzwe cause ni benshi cyane murabizi, ni benshi cyane babyifuza ariko ntibabironke. So turabashimiye cyane, ibi byose tubikesha mwebwe bakunzi ba Isaac TV, mwese mwerekana yuko mumushigikiye Delicia, mwese mwerekana yuko mumukunda Delicia, mukunda ibikorwa byiwe. Nyene Bio Power cyangwa se abasanzwe barongoye Bio Power n'abafans beza cyane ba Isaac TV bararavye bavuga ati nukuri turekanye naho nuko twamutoye mukombozi mu gisata cyo kuba mu brand ambassador wo kumenyekanisha ibidandazo byacu, ariko kandi two kwikora kuri Isaac TV tugafata umukozi umwe like mwiza abereye ijisho eka nibindi. Cyane ko Isaac TV rimwe itunze of course itunze ifise abigeme beza, ifise abasore beza, eka ifise abakozi beza, ifise imisore n'imiyabaga myiza aho bashobora gukora mu kwamamaza ibikorwa by'abantu bitandukanye. Ikino kintu rero ni ikintu cyiza cyane, eka mwese murabe kazi bakuzwa Isaac TV aho mva mukagira mushaka kwamamaza ibintu byanyu, ibidandazwa byanyu biciye ku masanamu y'abakozi ba Isaac TV, biciye ku sanamu ya Isaac, biciye ku sanamu ya Delicia, biciye ku sanamu ya Santa, biciye ku sanamu ya Joma Jokes, biciye ku sanamu ya Hakim Junior, biciye ku sanamu ya abantu bose bakora muri Isaac TV. Urashobora kubakoresha nk'aba brand ambassador ibidandaza byawe mu nikiyago gusa, murabizi nikiyago gusa kihaba hama ibintu byose bigenda neza cyane. So Bio Power turayishimiye cyane kwiteka bateye Isaac TV, kwiteka bateye umukozi wa Isaac TV. Isaac TV abafans ba Isaac TV musangi tuvuga duti mubanaye mudusengera, tubana dutera imbere, mubananye mudufata mugongo tuzandutera imbere, ikanibwa byiza birabandanya kuza umunsi ku munsi. Yento as a classic. Okay, Bio Power niyo nyundo y'ubucafu n'amatashye ku mpuzu yera, sizimwe umeseshi impuzu zirabura zikera, sizimwe umeseshi vyombo n'ibagabo. Iyi Bio Power bagabo ntiyatari mwa abantu mwe. Guys murakoze cyane, ndabaha ikaze abajournaliste bose n'inshuti n'abagenzi muri ngaha. Uyu munsi n'umunsi ukomeye cyane, umunsi ukomeye cyane ku Burundi no ku Barundi, kubera iyo haje ikintu gishasha gifise qualité nshasha cya Dori bisigura yuko abari ikintu kigiye kuruhura Abarundi bari barushe n'amasabuni adafise ifuro rikwiye. Uyu munsi aha turi ni kuri Avenue de l'Iwa hepfo gato ya Kotebu, niyo umunsi Bio Power nka brand ambassador wayo. Umunsi niho twuguruye shop, iduka, ibutike y'ibikoresho y'amasabuni ya Bio Power gusa. Bisigura yuko naba mubona ngaba ari nyuma yanje aba bosi nibo babosi banje, nanjye nkaba bosi w'abanyagihugu. Bisigura yuko abanyagihugu ndabaha ikaze cyane, astakafirullah, ndabaha ikaze cyane. Hanyuma sinovuga byinshi cyane kubyekeye Bio Power, ariko icyo nzi gusa nk'umuntu nitwa Toma naragerageje ndabatoma kweri, ndagerageza amasabuni kuyoga no kumesa no koza ivyombo sanga ari Dori. Ncavuga uti ni byiza icyo badasangira n'ishano, ariko akantu keza baragasangira. Mvuga uti ni byiza ko nsangira n'abarundi bagenzanje amasabuni meza kurusha yandi. Murakoze cyane. Isaac TV.